nyarutsa wagipfuwe ariko ubu ushaka ko umuntu agenda ashwanye muri iki gitondo wewe umuntu yigiriye imisi afunze kumucumuza ibicumurogo wowe ushaka ko ngenda shwanye none wewe ugize ngo ariko nanje kandi nakubwiye ugahirahira ugakura ukuguru ngahanga ugiye gusenga je nawe turabonana ndo ariko ndeka nkagenda nakubwiye uyu munsi ni jeje nyene nja gusenga kandi bari minsi 3 n'ukuri mu umuceri naguhaye sinaguhaye umuceri hahiye koko ndavyumva gusa naye nari nkeneye kuja gusenga nakubwiye uyu munsi utegezwa kuguma ngaho uze uteke shikenge basi ndagusavye ngene mara iminota nta minota we nabikubwiye uranegera umuceri sinaguhaye ibiharage naguhaye wowe genda uteke na ugahirahira ugakura ukuguru ngaha anyanga ugiye gusenga je nawe turabonana ndakwinginze basi ngene nakukunyinginga genda basi nanye nze gusezera hamwe n'abandi mu gikoni giye mu gikoni uje guteka umuntu nakwinginze nuko amahoro Yesu ashimwe amen mwana ni sawa sawa umukobwa ameze sawa ameze sawa kabisa biragenda ngaha mu rugo biragenda nari nkene amasegonda make kwera ndimo ndihuta nashaka mbanze mvugane n'umukwe wanje gatoyi sinzi bihangane kuba ntashitse ngo nicare nakantu gato nshaka tuganire kibazo ariko mwari kuganira muri sa oya nta na kimwe kwera ndimo ndihuta ntaco no ngaha turahaganirira nta kibazo reka ndabaho mwana kaka jede ntukibagire ni amahoro none amahoro yike ubu rero wari ubonye ninumiye kubera ko umukobwa wanje yarari ngaho waruzi ngo navyibagiye ngo nabihevye none ikibazo ni ikihe ufisiye ivyo twavuganye ntavyuzi none inkwano siza nkwano ese umukobwa urabizi namuguhaye ideni wandisha ngahe wewe nta senkani naguhaye none kubera iki umunsi wageze rere bumwe we tuza we none umunsi wageze n'amasasi nakubwiye saa 6 jewe ntuze umukobwa wanje rene ndaya natangiye ubuntu umviriza uriya n'umugore wanje kandi uriya mugore ndamukunda sana sivyo rero ni kuvuga none ugira nkubu uhunyaweho nkubu nshinda muguha ibikopo namuguriye bya mukorogocu binsubiza uramukunda ndamukunda shiranga we rindira sasa shirangaha none twavuganye ku munsi wa gari twavuganye kwa gatatu kwa Mungu sawa nimba twavuganye kwa Mungu twavuganye isaha zingahe twavuganye kugera saa 6 ubu turi sangapi saa 4 sawa bivuze ngo amasezerano twagize ntarashika none amasaha birasigaye ari amaheruro nka ubu ntiwaba wayarose rero wituza manze nigire gusenga hanyuma nshira induru hejuru avyuma urabizi narabitse ibanga nararikubikiye nibaza ngo uzocu yama uburengera ndabivuge ashaka navyumva yumve yuko watamugabo urimo wewe we tuza ndabikubwire sivyo urabizi twara nabagenzi wampaye umukobwa wa kwera unyishimiye arije muhungu wari uri mu quartier ushobora guha umukobwa urazanye makeyi basi wereka dakwereke sivyo wereka manze ngende gusenga sivyo hanyuma ibindi turaza kubiganira je navuye gusenga sivyo wowe ntugira ikibazo amafaranga yawe arahari ndakunyoborera wice wigira burampaye makeyi basi n'amafaranga afise kano kanya amafaranga afise nayo kuja guhereza wowe rero ikintu nakubwira usenga imana igukorera ibitangaza nze gushika nsanga inoti yanje kuko ni yabidahari wewe ntugira ikibazo inkwano zawe ntitandaguha uce wigira uri umukwe ndakuba ariko harasha we nta kibazo sobwe wiki gihe urambona sheri wavye wagipfu muri munsi yo ndaguhamagaye sheri ntiwitaba ariko mvuze wagipfuca witaba umviriza renda kubyegera ngaha nyaruze umviriza renda kubwira umuceri sivyo ubuteke bye ku buryo bwuko byabindi n'amadirishu yafungiye kwanze imbere yuko ushira mu mazi byabindi by'abana bo ngaha anya bareke hengera ngo kwa Mungu hageze ngo tuje mu rupango kwa naka ntabyo nkeneye banege ndavyumva ibintu nawe no muceri utibuka inkoko zirigwa zirajya ubutora ushire mu mazi uteke nkeneye kuburya uranegera gusa sinzara inzara nakubwiye iyo nzara je imisi 3 nifunze ntajya nta namazi nwa uri kurambara ngo ntanzara afite Imana niyo nabiguhembera werekanye inzara nkiyo nimba ari wewe wakira ibihembo byo mwijuru urazobimbwira nakubwiye n'umuceri utibuka ubutore nta nkuko ngaje nkeneye urantegera ibirungo ushiremo nimba ushamwe amaraso y'abamarayika ushiremo nkeneye amadirisha uyafunge ntagire n'akamoto gasohoka hanze urantegera kubita ko ringa hawigiye boshi koresha umwanya genda unyarutse sike ko umuntu ashika yacikanye
bigutwaye sasa nakuona Kamwari mwampeba. wapi nyene nento bize ko tumaze imisi mu masengesho Oya murampeba kandi si vyiza. Imisi 3 yose turi mu masengesho ubu rero tuvugana ngaha we tuje nko kwa sister wacu ngico dufashije kuko mu nda wapi Sinatetse rero. oya ndazi shemeji ndazi yatetse urya nawe ntadekona asha Asha sinatetse. sisa je ngaha ni kwa mushikanje nta so nifise ntuma nigira kuraba mu Sopa nkande wewe. oya shemeji we nukungena umuzi nawe ndazi yarifungishije yoreka guteka Eri ico dufa nijo. No murabwiye ko atatetse n'amatwi. oya twere tuvyemera tuvyiboneye nkatuma dutuma twigira kuraba mu safuri urabona rero sister twebwe tukurira isiniya yonyene muri gwa rukundo nyene Isini yangani wa musumira. twe ntidusabiye akabiri Mbiza yenda babwiye. Ngira ndabahe naho nyene dukeye. Muheza kubijya muca muvanga. Ukuri sister nagasini yakamwe hari na kimwe no oya yakemeye nyaruka imisi 3 yose tumaze twisonzesheje kwa gasahani kamwe turajya handazi bateye ikazane sini yazita Aje. none sister kanyana nikuzaye Ivyo ni biki? Ivyo wasumye. yakona kono wayagutuma uvuga umuntu akabisuma ariko umuntu abigera Sha, gusa- abe nkabozere ndabwirira gusa sister asigaye afise umuhonyo ndake we nawe uratera impafu wahejeje kwiruka umpa amafaranga yanjye hahiye koko ndi muri sport wari muri siporo bure uwashaka umariza imisozi nguma niruka nzunguruka amakari karakajede gusa nariko ndagiye akajede gakore rero umpa amafaranga yanjye none ndashika muhira kora akajede umpa amafaranga yanjye rega ndanakubwiza ukuri nje no muhira ntayo mfise gusa no muhira ntayo ufise ariko urimo uranyirukansa jewe none ko we ndabigusobanuye ko atayo mfise katavyo wumva uno munsi rero nkeneye ko tuvana umpaye canke usubize ivya Sezari we umviriza basi sibyo ejo ndazi abantu bazoterera ku rusengero bazotanga amafaranga azoba ari benshi ko ntuzenye zoba yaduze ubukirisi buzoba bwaduze urantegeye wowe ejo reka nzoca ndaguha amafaranga yiwawe ivyejo bibara bejo buryo ubu tuvana ushize aha gira umutima isaha ni nyene reka kumbwira ngo vy'umutima w'ikigongwe mfize umutima w'ubukoko none we nkubu unyurye mukobwa wonda muraje ubusa woryoherwa wamutwaye udashoboye kumutunga ariko nawe waramunkopesheje isafi yuko utarushoboye kumutunga none wambwiye saa sita zageze none za sita zageze nyene amahera yanje shira ngaha none ivyo ndiko ntavyo ufise vyo kumbwira basi manzu nyumvirize re kwanze sibyo we nakubwiye je nanje amafaranga ntayo mfise sibyo were ndira ejo hanyuma abantu bazoze gutanga amafaranga ku rusengero hanyuma nze nkuremwo makenya hanyuma ndagura amahera uyabura gute uri umuntu w'umugabo none abagabo ntibabura amafaranga uyabura gute urumva turabikuzimure nta mafaranga twe tubura jewe rero nta mpamvu yo kunsobanurira vyinshi ciza nuko umanura akaboko kakajana mu mufuko w'ipantaro ugakurayo tunoti twanje ukampa nkigira none wewe kwanza we nagukuye ku mwaku kwanza uje nk'umwaku novugana naguvuye uvuze ngo uvuze sawa basi we genda umwaku niso wawe basi genda nawe utorera uryo rukobwa rwawe rusubirane hanyuma nanje subirana amagara yiwanje hakuzura uramfata nkuko naguhaye imaraya rero ugenda kugaragura sawa were rindira ejo ariko urazi ushaka amafaranga yiwawe shaka inoti zanje nyene wenyegera ndaguhema kenya je nta mpamvu yo kuguma undenza ugwamo mbwira icyatumye unzana ngaha none nyene citeka ndaguha amafaranga yiwawe canke ivyo kwabwo gikure mu nzu yiwanje urimo uranankankamira ku mahera yawe none we tuza hanyuma ndaguhorondera ayo mafaranga yiwawe erega nanje nawe mfise mbabu yarondera ikintu nkora umunwa wiwawe ugumize hamwe bantu mwakiriye Yesu nk'umukiza wanyu wavyanka wavyemera umwami Yesu yamaze kuhasesekara kwisi ukeneye kumubona uranyegera oh my god bantu mwakiriye Yesu nk'umukiza wanyu wavyanka wavyemera Yesu yamaze gushika ngaha kwisi ukeneye kuraba Yesu Kristo yahasesekaye hanga anya kwisi
Nyenewa. Sa. Urashaka kureba Yesu Kristo? Ye ndamushakanye. Uramukeneye? Ndamukeneye. Sawa. Hare umbona bayitwa Chaggy umupasiteri. Ndabibona. Burya rero ikintu je nashatse kubashikanira ngaha anya. Umwami Yesu yanyitelefoneye neza na nimero yiwanje fresh arambara ati burya nasesekaye nashikiye hajya kuri province. Mukazi w'Imana cyavuga menshi. Je Yesu ndashaka kumubona n'amaso yanje. Nimba rero ushaka kumubona ni kuvuga abantu bose yazanaye na bamarayika Gaburiyeli azana n'abamarayika benshi kuvuga abo bose bashitse bari hajya kuri province. Ahubwo rero mwene wacu ikibazo gihari. Burya twaravye ahantu aza kubari haza kuba hari abantu benshi. Ni kuvuga aza kuba hari abantu benshi bisaka kuvugira hehe muri microphone. Ni kuvuga bisaka ko dukodesha ivyuma. Rero turiko turaterereza ngaha anya abantu baduhe amafaranga y'ivyuma hanyuma dukodesha kugira ngo Yesu twese tuze kumva nijwi giwiwe. Ego mwene data ivyo ntekavuga nivyo. Yaguhaye mwene data. Yahejeje kera. Okay. Ahubwo wiki ndakwerekera ingene bigenda. Wewe nimba ufise amafaranga terera tugende dukodesha iyo sonorisation Yesu aze kuraba micro aze kuronka microphone aza kuvugira. Saje naje kunshaka kubona uwo Yesu. Ndemera ndi atange. Yashitse ari ngaho. Reka nkamutembereza mu banyagihugu. Wera ahubwo ugira akajederera. Sawa. None bisaba ngahe nanze nze kuyakira ku gacitse. We utanga yufise yose nta kibazo. Sawa. Kuko umwami Yesu yaje kudutora ngaha anya. Shaka kuvana akavukiye numva ngo Yesu ngo Yesu. Ngo azoza kuducungura. Tora ya. Ndazi aya gusa niyo ufise. Niyo nyene. Imbere n'inyuma. Nta kibazo mwene wacu. Wewe gusa tuhahurire. Ko yabavuze ati saa 9 aza kuba yahejeje gushika kuri stage ariko be n'abamarayika Gaburiyeli n'abandi bamarayika kugira ngo atubwira ati ebana ibintu bipanze nkuko uwona. Yesu aza kuba ahagaze kuri stage. Sawa nta kumwe n'abamarayika Gaburiyeli abamarayika bose bari hariya anya babikira Mariya bose baza kuba bariho biyicariye. Ndashaka kubona na Bikira Mariya nyene wacu. Yesu ashimwe. Amen amen. Genda witegura. Mwene data tugende kwitegura. Genda witegura. Saa 9 nzoba ndahageze. Ntaribi ku kadobo. Aze n'amakuru we fanta. Ta amafaranga nkere. Hana yandaracaza we ntugira ikibazo sibyo? Kuyimbwa y'umugabo nyene. Ndimbwa ndiko ndakurondera amafaranga. Sawa gira dabo. Ubu pastor ni kubuvyaza umusaruro. Oh my God. Jubu unyanzo babagira n'inka wa Mungu muzoginka. Burya abandi barivugisha ngo bararongoje. We ni tayari. Mushiki wanyu abafashe neza. We niyo ba. Situbagwa. Ngaye mutana kara. Haguruka mumvire mu rugo. Haguruka. Neno twonge. Haguruka mugende. Hoshiri mumvire mu rugo. Wavuze ko twonge. We bof. Ubagwa. Arabirukanye none. Abantu batagenda bajya batakaraba. Arabirukanye. Uyu sumuceri mugiye mumenye ngaha. Oh my God. Uyu sumuceri bagiye bamenye ngaha. Wagipfuwe. Bana bagiye babumenye. Urabisobanurira. Wagipfuwe. Samwe. Gasaba imbwa mati. Nibagiye bawuriye ubone. We naye nakubwiye ngo. Barambwiye n'utetero kwa roka ndarutora. None warutoye izingegera ziwanyu sizo ziriko zirawurira ngaha. Nukuri nabikoze gusa bajya nabo turavuka. None nimba muvukana baza kujya gahi wanje. Rero kuko ndabiminja. None nari nakubwiye nyere ngwiki. Nari nakubwiye ko atamuntu numwe yemerewe kuza kujya ngaha anye. Gusa nawe urankari wawe gubasiko ari gushika hamwe kanganije. Ndari umuceri niri. Aya majambo yawe yasubize ndani umuceri ngaha niri. Nyaru utava hejuru wagipfuye. Abagore muri n'amavubi mu mutwe. Umuntu akubwira nta bantu dukeneye ngaha ko baza kurya baca dani pereto yiwawe. Je sumira iwanyu jewe. Kazi byose wari karankuma. Wowe ushaka ko umuntu acikana cyane. Umuntu aba yakarabye. Oh shit, uko niko wabitetse. Jeni yaranje ndagusumira umuceri sivyo ankora ucuma n'utuntu tungana nkuko ubonye. Umutuntu tungana nkuko ucuna umenga wacumvye igicumba nyoko kweli. Fatwa.
kubera ikubihe byeshe ngenda gukwa amafaranga angana n'iraki zibiri sivyo ucuza ngaha mu rugo iwanje ucuzura ntekera umuceri w'umusuru unyumvira umuceri unyumvira nawe uyu muceri umuceri nturyoshe n'ukuri Taruja mchiri bali bakunze bali. Uzana ngaho ushenga. Uzane ushenga, sibyo ndivara kubatse. Nyana ubabaga. Ausika ubyimye umunwa wewe. Usikamvira ubyimye umunwa wewe. Bira mu rugo. Aguruko tusubiri wanyu. Sibari kurabwira aguruko tusubiri wanyu. Jenda ndakuza nuteka umuceri wabye ucuncumbira ubusururu umusururu ngaho umuceri. Nyana uryoshe. Ndaje ndakujyanira. Uje wanzura shumbira ibyo bicumbira. Oh shit! Oh my god. Neshiri komeruka so ari umusiti yarahinduye akazi. Sha wapi nanje ntavyo nzi kabisa. Azi n'abakuru. Sohoke ndakubwira. Nesheri ko inkubu ni wombabaye. Kubabarira namaze kukubabarira. Urakoze wow. Ariko tuzoya turasoma twese. Gura cyangwe wongera ukoteshe reka ndakubwire kugura imodoka kari na none ubu dukoteshe ku munsi tuguha imodoka wifuza tugurira imodoka yizewe kandi ikomeye reka ndakubwire ko kuyoba burya ari uko ubutarose umuyobozi turondere kuri iyi nomero sebutanefu 472 726 ngo nzoja mu mahanga reka ndakubwira ko mu Burundi habaye mu mahanga hari icyo nari nibagiye kubaguza imodoka bakabura uko bazigurisha turondere ku iyo nomero erega bavuga ngo bapfaniki barutwa n'abamarani yiki cyarakemutse sibya babesha bana natwe